kunze b'ikinyamakuru Itara Burundi ndabaramukije. Tega amatwi amakuru mushikirizwa na Jerome Katabukeye avugwa kuno mugoroba. Muganga Christophe Sahabo yahoze arongoye ibitaro Kira Hospital asanze afungiwe mu gasho kari mu ntara ya Ruyigi yarengutse imbere ya sentare nkuru y'igihugu ya Muha iri mu gisagara ca Bujumbura kuri wa kabiri igenekerezo rya 10 Nyakanga umwaka wa 2024. Aho ni mu gihe amagara yaramukitse. Twumvirize mugenzi wacu Jacqueline Ndashimiye atugire ku muriri by'ugo Rwanda. Muganga Christophe Sahabo yahoze arongoye ibitaro Kira Hospital asanzwe afungiwe mu gasho kari mu ntara ya Ruyigi yarengutse imbere ya sentare nkuru y'igihugu ya Muha iri mu gisagara ca Bujumbura kuri wa kabiri igenekerezo rya 10 Nyakanga umwaka wa 2024 mu gihe amagara mukitse. Ntiyashoboye kuburana kubera byanse aho gwaye ingwara ya hasi hamwe n'ivumbuka ry'umurindi w'amaraso bimaze ngo byamuvyukiye nayo ibohero afungiwe ngo rikaba ritashoboye kumuvuza. Mugihe yaragiye mu ntara y'Icese Muganga Sahabo yafashwe n'ibizunguzungu umuriro n'iseseme bica biranga ko ahaguruka ngo aburane sentare ikaba yacishije urubanza. Akaba yari yavuye mu gasho ko mu ntara ya Ruyigi saa 11 z'agatondo kugira aje kuburanira Bujumbura. Umushingamanza Gustave Niyonzima yagize avuga kuri urwo rubanza yabwiye ikinyamakuru Itara Burundi ko amagara y'umufungo yategeza gushigwa imbere ati ko ubutungane bw'u Burundi burinda bushiramwo impari ku byo kuvuza umunyororo biracavuza isura yabwo. Umviriza umushingamanza Gustave Niyonzima. Christophe Sahabo yarengutse muri sentare nkuru ya Muha mu rubanza rwiwe yanazindutse ariko kubera yaramaze iminsi agwaye asuma na hypertension byagaragaye rero mu rubanza rwiwe aho yagize ikibazo akagwara akumva amerewe nabi urwo rubanza rutuma ruhagarara bajije bafata iyo ngingo. Hama rero abashingwamanza biwe basavye ko yojwanwa mu bitaro ariko haca hari hari nyinshi kuri ivyo. Hama bariko biyumvira ko urwo rubanza borushira ku munsi wa kabiri uza itariki 17 z'uku kwezi turimwo ariko biracari mu mpari. Rero umufungwa wese arafite uburenganzira bwo kwivuza iyagwaye hatarinze kujamwo n'impari n'imwe. Rero kubona baramwankiye vyagaragajwe n'ingene amerewe ivyo rero bikaba biteye isoni uravye ishusho y'ubutungane byo Burundi niyo sentare nyene ifise urwo rubanza yategerezwa kuzurizwa ivyo ntibijemwo vy'ukagwara kanatsinda n'urubanza rwiwe rumaze igihe kinini. Bavuye tumenya ko inyuma y'ugutakamba kw'abashingamanza ba Muganga Christophe Sahabo sentare yahavuye yemera akajanwa mu bitaro vya leta. Urubanza nagwo rukaba rwabaye rurashigwa ku wa kabiri igenekerezo rya 17 Nyakanga 2024 mu kurindira ko yoronka mitende. Urwo rubanza rukaba rwashize ahabona ingorane ziri mu gisata c'ubutungane ku bijanye no kuvuza abanyororo no gutubahiza agateka kabo. Bakoze Jacqueline Ndashimiye. Reka tuve mu vy'ubutungane tuje mu vya politike aho ingoro y'umugambwe Sawanya Frodebu yo ku mutumba Butembe zone Butanuka muri komine Mpanda intara ya Bubanza yaraye ibomowe n'abantu bikekwa ko ari imbonerakure mu nocero ryakeye yo kuwa mbere ushira wa kabiri igenekerezo rya 9 rishiru ry'icumi Nyakanga umwaka wa 2024. Reka twumvirize Jean Michel Niyongabo atubwire iyo nkuru. Ingoro y'umugambwe Sawanya Frodebu yo ku mutumba Butembe zone Butanuka ya komine Mpanda intara ya Bubanza yaraye ibomowe n'abantu bikekwa ko ari imbonerakure mw'ijoro ryo kuri uwa mbere igenekerezo rya 9 rishiri rya 10 Nyakanga 2024. Patrick Nkurunziza arongoye umugambwe wa Sawanya Frodebu ku rwego rw'igihugu ariyamiriza iyo nyifato igayitse yabaye ndanse yo kubomora ingoro z'umugambwe arongoye mu gihugu. Abandanya yiyamiriza inyifato y'abategetsi n'igipolisi kuko atanguvu bigera bashiramwo mu ntumbero yo guhagarika ivyo bikorwa bigayitse zimbonerakure ziguma zibomora ingoro z'imigambwe itavuga rumwe na CNDD-FDD. Patrick Nkurunziza ahamagarira indongozi mu ntwaro no mu gipolisi guhimiriza urwaruka ruhurikiye mu migambwe itandukanye na cane cane imbonerakure kwemera kubana mu mahoro mu budasa bwabo. Ivyo bikorwa by'ubukozi bw'ikibi vyaje vyerekana uko ivya politike vyifashe mu Burundi
Burundi aho agateka kazina muntu kabandanya gahungabana hamwe n'uburenganzira vya nkenerwa. Ivyo bikaba ari ibimenyetso simusiga ko imigambi itavuga rumwe na leta itorohewe mu bikorwa vyayo, aho itega ubwoba igaturuza kumenya ko abategetsi Burundi bazoteba kikubita agashi bagafata ingingo zo guhagarika ubwo bugizi bwa nabi mu guhana baba bagirizwa guhungabanya agateka k'iyindi migambwe kugira ikore mu mahoro n'umutekano. Tubamenyesha ko amakungu abandanya asaba ko leta y'u Burundi yokwemera ibiganiro nabo batavuga rumwe mu gutorera umuti indyane za politike zizingamitse igihugu. Urakoze Jean Michel Niyongabo. Tukiri muri ico gisata co kutihanganiranira mu vya politike, aya matora yimirije mu 2025 nayo mu 2027 uzikora akaryo keza ko guhindura ibintu, ahubwo duhimirizanye. Ugwaruka nkawe urazi ko mwiryohe n'ivyihizo mugabo nabonye vyinshi ijanye politike badusezeranira ariko ntibishirwa mu ngiro. Ivyo nivyo ariko nitwoca turera amaboko nuko bandanya urugamba guharanira agateka kacu. Ibyo muvuga n'ibikimariye ngo duharanira iki kugira dushike kuki? Jewe namabone ko amatora agenda kwa mari kwakunda abanyepolitike bamatwemera ibyo batwemerera hama habijyane dufatiye ku matora ukutihanganiranira abayatiga nk'ubuzima n'isinzi. Jewe nama nibuka intambara y'igihumbi kimwe magana icenda na mirongo icenda na gatatu, amatora yaranzwe n'utunenge y'ibihumbi 2010, ibihumbi 2015 n'ibihumbi 2020. Birababaje wese imiryango yahekuwe kubera injyane zo mu matora. Naba n'ubu kutihanganiranira mu vya politike birabandanya gucanishamwe abarundi. Womenga Barundi ndushobora kuganira tutariko turashwana. Oyi no guhindura ivyiyumviro, ugwaruka rukerekana akarorero keza rukubaka Burundi utekanye. Biroroshe kuvuga ariko natwe bishaka gute no guhagurukira rimwe tukaganira kemerana mu budasa bwacu tubwira abanyepolitike tutarya umunwa wo gutegura amatora meza kuneza yatwese. Turashobora gutangura kurondera imigwi yo kuganiriramwo, umuntu wese agashikiriza kari ku mutima ataco yinona, hanyuma tumenyane twubaka Burundi twifuza. Aho rero numva tudakwiye gutorera umuti ivyo bibazo. Dushira imbere ibiganiro vyugururiwe bose kandi ataguhendana hagati ya bego na politike bose, abaharanira agateka kazina muntu n'abanyagihugu hashirwaho ibibanza vyizewe na bose. Dushire imbere intwaro rusangi, amatora, imigambwe myinshi, ibimenyeshamakuru vyigenga kugira zikorere ku mugaragaro bazitwarira bose. Turwanye ibiturire, dushire imbere intwaro ibereye. Nihashigweho umugambi w'inyigisho zo gukunda no gukundisha igihugu hamwe no kubahiriza agateka kazina muntu, kwihanganiranira no kudakoresha ingimba. Kubera ko ahubwo turondera abahuza mpuzamakungu bigenga kugira abahuza impande zitumvikana ku neza y'igihugu. Hamagara abarorezi mvamakungu bakurikirana ingene amatora ariko arategurwa kugira amatora yoye kwama ariko arangwa n'utunenge haba mu nteguro canke mu matora nyezina. Muze twese duhagurukire rimwe kugira amatora y'ibihumbi 2025 n'ibihumbi 2027 azokorwa ku mugaragaro, azokwitabwe na bose kandi azorangwa mu mahoro n'ingendo ibereye. Ako nakamo kishirahamwe Tourna la Page Burundi lifadikanije n'ikinyamakuru Itara Burundi hamwe na Radio Peace FM ijwi ry'ugwaruka. Hariho abanywanyi b'umugambwe SNL baheruka gukubagurwa nk'uko tugira tubishikirizwe na Jean Paul Bukuru. Kutihanganira mu vya politike mu Burundi vyabaye ndasi. Mu ndwi iheze ari abasenere bahogwa ko baguma bigisha ivyiyumviro vya SNL bakubiswe n'utwara imbonerakure n'umugambwe CNDD-FDD ku mutumba Butezi, komine Giharo, intara ya Rutana yitwa Ciza Jean Bosco. Abanywanyi bane b'umugambwe SNL tavuga rumwe na leta ya CNDD-FDD barakubiswe buyoka ambugwa n'utwabo n'umukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD mutumba wa Butezi, komine Giharo, intara ya Rutana. Amakuru tangwa n'ababibonye amenyesha ko abo basenera bakubiswe buyoka asahugwa ko bari bafise twose harimo n'amafaranga atagira igitigi. Cyo bagirizwa kwigisha inyigisho z'umugambwe
sene. Abasene bahohotewe barituye inzego z'ibanze mu burongozi, ariko gushika ubu nta na kimwe cigeze gikozwa kugira ngo batunganirizwe, navyo bigaca bituma haguma hibonekeza kudahana abakoze ibyaha no kutihanganiranira mu vya politike biterwa n'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Akaba ari naco gituma haguma hibonekeza ubugizi bwa nabi mu Burundi, aho abari mu migambwe itavuga rumwe n'uri ku butegetsi CNDD-FDD baba bahohotewe buri gihe. Abarabira hafi vya politike yo mu Burundi baravuga ko kutihanganira abari mu migambwe itavuga rumwe na CNDD-FDD bisa n'ivyabaye ingendo mu gihugu cose. Aba bahamagarira abategetsi b'u Burundi gufata ingingo zibereye kugira ngo bahagarike vuba na bwango ubwo bugizi bwa nabi bwabaye ndase mu gihugu cose cy'u Burundi bitewe n'abanywanyi b'umugambwe CNDD-FDD. Akongera bagasaba ko basaba ko hokongera akagaruka intwaro itwarira bose, ikongera igakingira abarundi bose idacagura. Urakoze Jean Paul Bukuru. Tukiri ku nkuru za Jean Paul Bukuru nyene, reka tubwire ivy'umusoda Sergent Major Jean Bosco Niyitanga aregwa nabo bakorana ko abarira ibungurwa akabigurisha akabikoresha ivyo yishakiye. Reka n'ubu dusubire twumvirize Jean Paul Bukuru. Abasirikare b'u Burundi bari muri komine Gihanga intara ya Bubanza bariyamiriza ubunyonyezi bw'ubarongoye yitwa Sergent Major Bosco Niyitanga abarira ibifungurwa vyabo. Abo basirikare bari muri batayo y'111 bafise ipozisiyo cyo bita ikirindo muri mu Kirundi kuri antene ya transversale ya 10 muri komine Gihanga. Arasemerera bavuga yuko umwe wabatwara Sergent Bosco Niyitanga ariko akora ubusuma budasanzwe bw'ifungurwa bagenewe. Abo basirikare bashikiriza ko uwo chef de section Sergent Niyitanga bihe byose yamarangwa no kwama agurisha ibifungurwa byabagenewe biba bizaniwe abo basirikare, aho atanga akarorero ko ibikoresho bikorwamwo ibitumbura by'abasirikare bita revire n'ifarine biheruka kugurishwa na Sergent Niyitanga, byose akaba yabigurishije ku mudandaza yava Iburinga muri zone Buringa komine Gihanga intara ya Bubanza. Amafaranga yose acayashira ku mufuko wiwe arayirira atacogi na kimwe abahaye. Abasirikare bo kuri antene ya 10 muri komine Gihanga basaba bashimitse abarongozi bawe ko bobahindurira ubarongoye kuko atagikozwe bashobora kwicwa n'inzara. Bagerageje kurondera musitanteri wa komine Gihanga Leopold Ndayisaba kugira ngo kumve icyo ashobora kubivuga ko, ariko turamukena. Urakoze Jean Paul Bukuru kuri aya makuru dushikirije. Ndabashimiye abantu bose mwakurikiranye ikinyamakuru Itara Burundi. Ndashimiye cyane Jacqueline, ndayishimiye Jean Paul Bukuru na Jean Michel Niyongabo badufatishije kutorokanya no gushikiriza ano makuru. Tukaba tubararitse mu makuru yacu y'ubutaha mukamwe kumwe na Jerome Kazabukeye. Murakoze.